umwe mu ba-influencer kumbure yishimira uko ameze uko ari cyane gose bivuga ko kumbure iyo uza wirabura nkanje ngo utari kuryoherwa basi nayo kuryoherwa na gato iyo nyene ni brand ni content iyo nyene ni brand niwabonye ukoresha umwanya yiyambije isuru gihande gitoya kugira musi ubundi bajye bisiga mukorogo bayisiga kugira musi basena white na MC white kandi ndamaze kubona washize ko tentire mu mutwe tentire nahishizeho umva bushaka gufekinga imishatsi biriya binono vya madamu wawe kumbure vyanagufashe Nellynat vraiment aragufashe neza biraboneka ko amatama yaba amatama ubuvyibuhe bwawe ari buvyibuhe ibintu babikuye waruzire egaje nitwe umusatirizi wa madame kuba Nellynat yarivumburiye umugabo Gitega burya nawe n'umurondezi yivumburiye umugabo Gitega MC White binagaragara nuko ukuntu twebwe abavyeyi tuba tubona hajya binagaragara yuko version mushobora kuronka n'akabebe inda irakuze hajya iri mu mezi nkangahe Agasore TV umunezero wacu kuri twese. Reka ndamutse bakunzi ba Agasore TV tunabipfuriza amahigwe menshi cyane ko namye nabivuga ko uyu umwaka na kwa 2026 azoba ari umwaka w'imigisha noneho nimihezagiro kuri mwese ariko kandi MC White numwe mu batumire nakiriye wa mbere mu bwami bwa Agasore TV. MC White ndakuramukije cyane. Ndakuramukije nanje ni sawa meze fresh kananje ndamutse abakunzi ba Agasore TV abandanya bakurikirana umwe mu ba-influencer kumbure yishimira uko ameze uko ari cyane gose bivuga ko kumbure iyo uza wirabura nkanje ngo utari kuryoherwa basi nayo kuryoherwa na gato iyo nyene ni brand ni content iyo nyene ni brand niwabonye ukoresha umwanya yiyambije isuru gihande gitoya kugira musi ubundi bajye bisiga mukorogo bayisiga kugira musi basena white na MC white kandi ndamaze kubona washize ko tentire mu mutwe tentire nahishizeho umva bushaka gufekinga imishatsi biriya binono vya madamu wawe kumbure vyanagufashe Nellynat vraiment aragufashe neza biraboneka ko amatama yaba amatama ubuvyibuhe bwawe ari buvyibuhe ibintu babikuye waruzire egaje nitwe umusatirizi wa madame kuba Nellynat yarivumburiye umugabo Gitega burya nawe n'umurondezi yivumburiye umugabo Gitega MC White binagaragara nuko ukuntu twebwe abavyeyi tuba tubona hajya binagaragara yuko version mushobora kuronka n'akabebe inda irakuze hajya iri mu mezi nkangahe inda yande inda Nellynat nawe MC White udahakana nzofuma nagakura mu kiganiro muri montage reka ndabireke tubandanye ubundi umwana wa Nellynat na MC White mutegekanya kumwitwa gute tubandanye umwana w'aba-influencer ndava mu kiganiro ngene ndagiheba umwana w'aba-influencer babiri ndagiheba uyitagiheba ni na saa 6 wari wanyemereye kunjana ku gikinono kwa madamu wawe none abantu havunanye bagize ndakujana ku kinono wako kiraryoshe najewe ndahafungura ariko kandi twamamariza madamu wawe muri hariya anye muri bahita ngo iki Capital Garden izina ni rimwe ndagiheba ngeye oya mbega muri Capital Garden hariya anye hameze gute kubatarahashika kwa madamu wawe hameze gute ukihashika uhabwirwa niki kane kibanza kimeze neza ni kibanza cyo kwifotorezamo abantu bagize mariage n'amadote ni kibanza cyo gukoreramwe imanza hari ahantu jardin nziza abantu bakunda gukora mu jardin bateka neza hariho icyo bitwa igisiniya urakizi gisiniya ejo niho nzoba ndi ku gisiniya ubundi abatarashika muri Gitega Capital Garden mbega ico gisiniya bari gisiniya giteguwe gute babimeze gute ushitse hajye baca bababwira ukuntu kiba giteguwe mu buryo ubishaka ushatse hari gihe bagira inyama hari gihe bagira isosiso hari gihe bagira izinka canke izimene bivana uko ubishaka hari gihe bagira inkoko hari gihe bagira isamaki urumva ko bivana nuko wewe nyene ubu bishaka Nellynat arakwandikiye hageze kuja gufungura madame arakwitayeho bro tubandanye so mbega kwatarahashika hari anyemba ndiko namamariza madamu wa kugira ngo akabebe kazoshikire mu bintu biteguwe neza inzoga ivyo gufungura vya maho misi yose canke bitegurwa weekend gusa misi yose babihari
ba bakobwa b'Igitega baguma bakwihweza urumwe mu bambazi beza cyane ubu bamenye yuko Nellynat yagufashe mu minwe agufise bareke kukwiyumvira cyane ivyo ntabikubwiye turabimenye mu telefone nenko mu telefone uranyihakanye kuri media kubera kuri media uranyihakanye kugira ubundi bukobwa buronka ikibanza ndamu telefone ndambwira ivyo uriko uravuga mu telefone nyine ushaka kwisamburirako uramuzi mu telefone ijwi giwe ndarizi ndamu telefone ashijwe giwe ndarizi kabisa live ya ndamubaze ko ivyo bintu ari we yabikubwiye mu telefone sivyo unamumpe ndamutse madamu wa uzonkwegera canke muri kontra birimo yuko utazobivuga ku mamedi ugomba kaza kunyandika k'inkuru amezi 3 wamubuze none kutwibagiza ndamurondera ushire na haut-parleur kugira ngo tumwumve ushire na loudspeaker kugira ngo tumwumve sa tuyo turavugana ibindi aje ku murongo ca ndamufona so MC YT hari anye urumwe hari kiganiro nakoranye no mwigeme yitwa Dusi avuga ati MC YT yego nivyo arambara neza ariko zijya mpuzu ni impuzu atira ni impuzu aja mu shop kanaka akavuga ati pataro yimpa uno musi ndayambare canke agapira cyangwa kirato muri tsiya dufaranga twiwe dukaronka si duke MC YT afite amafaranga ugaca usanga aragiye nko gukota umuza akayambara rimwe canke agatira uno musi nakuzanye kuri Egozen TV bimeze gute ni ivy'ukuri impuzu wambara n'izutira mbe ujya mukobwa wahaye ikiganiro kuri Egozen burya navyibagiye sinarimwe no kugaruka ngaha shobora guha ikiganiro abantu batazwi shaka kudungirize views ni brand ni iki ya mukobwa arazwi afite ibikorwa vyinshi utavyirengagiza numwe mu baktrise kumbure bariko baragaragara neza numwe mu bakinyi ba cinema zahe nabonzi akina muri Gitega film uzu yuhe Gitega film ntayonzi cyangwa uri kuramubanira kubera ko nabonye content mwakoze uracha cyatumye ntamwishura kwako about hari ukuntu iyo uhaye umuntu umwanya umuhaye hit sivyo sinarenze nuko tuzakugaruka mu bintu vy'ujya mukobwa iyo ndabimenya sinari kuza mu kiganiro cyawe wari kuza mu kiganiro cyawe oya canke nakajaruzi kubera ko kumbure yakuvumbuye yakumeneye ibanga akavuga ati ujya mukobwa sinzi ni yavuka narumvise mu bintu bike yavuze avuga ngo nta bahungu b'Igitega ngo yokundana nabo aha mu gisagara ca Gitega arabuze umuhungu nomwe kabisa bavuga ati umuhungu ni guyanje ni biharuro vyanje nawe ndabona eske mu bantu b'abahungu b'Igitega avuze ntiyokundana nawe nawe urimwo ntiyokwemerera naho uri MC YT yari nawe urimwo sivyo kimburimwo mubo yatutse na wewe yaragututse oya jarazi ko nubatse deja mu bahungu yokatira wamtse madamu kabiri cya gatatu mu bakobwa bambara cye basana neza ujya ntarimo sivyo ntateye nimwe afite umviriza ntateye nimwe afite utuma ndamurondera jewe ubundi taye ikindi naco sivyo jewe ushaka kuvuga ko Nellynat wahisemwo asumvye ataye urabizi ko ndumurondezi je ndumurondezi ya mukobwa sumunyagitega sumunyagitega urakotse bisigure ko abakobwa beza arabigitega gusa yavukura hazi ariko avuka muri Gitega yavukura hazi avuka muri Gitega ariko yavukura hazi je nzi yuko avuka muri Gitega na hatavuka mu muji rero uruko umfatuka ngereranya nujya ubu ntari indero ico ni cyambere sivyo icya kabiri donc umukobwa kuba yambara neza ntacyo biba bitwaye kuko kenshi abaramahera yiwawe abaramahera yiwanje abaramahera ya mugenzawe abaramahera y'ubundi bari we wese aje iwawe ukamuha 100 aje yaje kunduka mu 100 undi amuha 50 amahera yo gura ipantaro n'umupira yabibonetse aciye aja ku wundi adandaza nk'impuzu akamukubita 200 amahera kiratabaronetse none eske ushobora kungiranya n'umuntu mu kugira aronka ivyo bintu arinda kugira ane nanje nironderera akunda kugira ane tukutinya kukavuga why
yaranavuze yuko ngo ufite umushugamami ngo akwambi umuntu abanza kugaramira hari anye sinzi ko umushugamami umuntu abanza kugaramira bijya kugira ngo yambare bacungeranya na jewe nironderero ko bukiye nuko waramaze kuguha none yaramaze kugaramira none canke oya mu gihe uramubaza muhiri wanje katahazi muhiri wawe muri chambre wawe MC ati ubundi rero uramaze ahubwo ngira ramubaza no banagiye ntamurishe kugira nzomurihe cyane ayo twavuga siyo namuhaye Shawati ubundi giciye mbona ko nawe uri umutubuzi maze kuvuga ko YVETTE yaguhaye naho nyene naramurishe wamurishe imbere none navuga n'ubyumva niyo mpamvu naye nashatse kuja kuri content ngira mugana abonye umenga yandengeye urabizi je sinkunda kuvuga ku social media mugabo wayungeranya n'abakobwa muta yakugiranye n'abakobwa naho nyene umukobwa yambara uko twebwe twikoze mu mufuko tukayamuha sha nta dususumvye amafaranga ujya mukobwa nibazi yuko ata amafaranga umusumvye MC White nta mafaranga amayayi wanjura yazi oya yiwawe cyangwa ya Nellynat yiwanje aya Nellynat jewe na Nellynat hehe na hehe igano ndagiheba ariko kumbura MC White ndagiheba oya MC White gato kwanza ndakubaza Nellynat kuva mu gisagara ca Bujumbura arakwivumburira we Gitega ubundi ngira ndaguhaye imyaka nisho afise nka 20 26 27 ufise imyaka ingahe MC White wewe ndaka yiwanje ushaka kugira ngo reka ndagufatire nko muri 24 24 cyangwa 23 30 nta 30 Nellynat nta myaka nka James 30 agusomvye aboye nenda kubazi Nellynat numu influencer umuzaye muri kino kiganiro gute yarakwivumburiye ubundi kino no yana cyandagiye bro reka tukirangize vyihotse muri kontra nta birimo yuko uzoba none kubera iki abandi kumbura abandi ba influencer canke abandi ba star badatinya kugaragaza kumbure yakuronde hagize ko mufungwa Nellynat mu telefone chatwo shiraho parler les gars network sinzizi urabura amayinite uri umu influencer akomeye ndakese umugabo wa Nellynat vraiment ubura amayinite none ikiganiro sigaho yo kumva vraiment yo ikiganiro sigaho yobona ko atamayinite ufise wowe umugize network nizibi ikirona ko nimvura igomba kugwa so bakunzi ba Egozen TV mwabonye ko twari kumwe na MC White MC Dora Capital mbiriza ngenda ubwiye ikintu ya mukobwa nuzosore kumungereranya uwa dudu dusinze nawe nzi nicyo zina ntajyo nzi wavye yuko ngo yaji wawe muri ghetto iwawe ngo harasha ubu none ko tawuzi none iryo zina uri kurambwira jenze ko yitwa YVETTE Burundi bizina igenda umbiriza je ndigiriye hama iyo ukunda umuntu uravyemera kandi ntubihishe Nellynat n'umusheri wanje ndamufise sivyo uranamwemera kandi ndanamwemera Egozen TV umunezero wacu kuri twese